mpora numva abahimbye babonye umwana yambaye imini afise ibiguru vyavyibuhijwe n'ibijumbu vya Yesu n'akabiri karenze kuko yamurinze ibihute. Bahimbye rero bagaca bavuga ngo uyu mwana arafise kazoza kubera amaguru we. Birajanye naho umuntu aba ageza kumenya ivy'ubuzima, ariko kazoza kacu karahari kandi kadasanzwe, katavuye ku vyo turabikako, ahubwo kavuye mu co Imana yiteguye gukora mu buzima bwacu. Haleluya! Uwo ari kuturaba tugira aho twari turi ntiyari kubona kazoza k'ishengero, ntiyari kubona kazoza k'ubuzima yuko hogira abatabagwa mu isi biciye kuri twebwe. Ariko Imana itaraba uko abantu baraba. Harya mu Kigarama mwumva hasigaye hitwa irindi zina, irarabamo ikabonamwo intoranywa zogira akamaro benshi bagakira, ikabonamwo intoranywa zogira akamaro benshi bagatabagwa. Haleluya! Je muranezerwa iyo nsanze mu biboneka hari ibintu menga ntafise, ndangasanga uwo nsengeye yabironse kandi akagarukana ishimwe ngo pase ngo niwe wabigize. Ndavuga ariko Mana uri Imana izi gutunga. Haleluya! Wakire agaciro Imana ikurabamo. Iyo niyo yatoranije Dawidi. Samweli we watamubonye. Samweli avuga ati nibaza ko ari uyu kweli. Imana yo yitiriye ibambewe, urihenze rwose kuko je sindaba nkuko uri kuraraba, jewe ndaba ibwina mu mutima. Ntamenye Samweli ko Dawidi akiragiye intama hariya. Dieu a compté sa fidélité yagira. Imana yaraharuye ubwizigi ko Dawidi yariko aragira hariya, aragira intama zasi. Aleluya! Atawe umuzi ko yoba umwami sinobitebako. Wakira agaciro Imana iguha, wakire kuraba ubuzima bwawe nk'uko Imana iburaba, kandi nawe tubwire ubutumwa bwiza tubaraba nk'uko Imana ibaraba. Genda uhembure imitima irushe. Sinzi kuyiririmba, ariko hariho amajambo nkunda avuga ngo mubwire abandi ivy'ijuru, ivy'ururutsi imitima, babwire ko bahiriwe ubundi buzima, muvuga ubundi buzima, abafise imvune mubasinagize, tungire kubendera ntibasha kuturera. Abantu benshi bafite uruhanga rw'icyo bariko barabamo. Narindi humure, ushobora guhagarika umutima ko udafise umugore wamuronka akakurya, none wewe ntariwe. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Tubwire abantu ivy'ijuru, ivyururutsa imitima. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Nashaka gutumira ishengero ry'umwungere mwiza. Genda murabara nk'uko Imana ibaraba. Uhereye hano nyene, ntimutoranye ku butoni, ntidutoranye ku butoni. Imana nitoranya ku butoni, bari umenga ntiyoba ikibakiza, irashoboye kubakiza.
zabyo. Amen, 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 amen. Wakira ibintu bihambaye Imana ishobora gukorana nawe. Haleluya. Icyanyuma muco cya gatatu nababwiye, iri jambo rirasigura kandi ngo Imana igomba kugiriranira ubucuti n'umuntu ku giti ciwe, ubucuti personnel. Imana ntiyihagije kugira umugenzi naka na naka na naka. Imana ntiyihagije kuri mu mugwi w'ishengero, kuri mu mugwi w'abasenzi, kuri mu mugwi w'abakozi b'Imana. Imana igomba kugiriranira n'umuntu wese ku giti ciwe imigenderanire bafitaniye ari babiri, uwe n'Imana. Ababigendamo nibo usanga bavuga ngo Imana yanje. Haleluya, Yesu ashimwe. Imana yanje, uzi igituma nuko babanye n'abandi bose bobivamo ibyo kuyigira inshuti, wewe yarabihisemo n'inshuti y'Imana ari babiri. Amen. Si ibintu byatire. Imana ni nziza. Imana ntinyabagura abantu. Bibiri iravuga ngo ntikengere umugororwa. Imana ntiraba abantu. Iyo twe tugomba kugira abagenzi, hari aho turaba batwibaza ko babwica badufashije. Ndashimira Imana abahizi bo kwizera batabigira gutyo. Mugabo hariho abantu niyo atoye uwumubera amahene ntaraba umufasha mu mpene, oya araba uwamugurira agakanzu. Kandi abatari bake iryo kosa ryarababayeko, imbabazi z'Imana zibabeko. Yesu adufashe. Ariko nagenda kubwire, Imana ntitora inshuti gutyo. Imana ntitora inshuti kubera yabonye yuko ufise ibintu bihambaye woyiha. Imana itora inshuti mu rukundo rwayo rwinshi, igomba ko muberanira abagenzi, kandi irazi ko muberanira abagenzi bifise byinshi yo kumarira. Twakira ubucuti n'Imana. Haleluya. Ndangirije ngaho ndagutumira kuba inshuti y'Imana. Amen. Muri bangahe? Babiri. Haleluya. Yesu ashimwe. Fraternité ya mbere narongoye narahuyemo n'ikigeragezo, nagira ndacita igitsitaza, ariko n'ikigeragezo. Ikigeragezo nahuye naco cari kijanye n'ubwana bwanje. Umuntu naho arasengera mw'ibanga, numva amajambo mabi yavuze kuri jewe, mabi vrema. Ariko canongera ngira ikibazo c'ubwo bujambo butari bwiza. Ndavuga ibi bintu woshaka akabihera. Numva ndababaye nye ibintu none wobiheba. Nari mfise ubuntu nagiriwe kandi sishaka kuwutakaza. Nari mfise umunsi umwe mu ndwi nagira veye, iya gatanu yose narari imbere y'Imana kuva ngikizwa. Narara mw'isengero. Hanyuma muri uwo mwanya wo gusenga ndabwira Imana nti je kabisa ibintu je byazinta sinzi amajambo nakoresheje, mugabo nyene ndayerekana ndabihevye. Numva bingoye, sinafashe ingingo burundu yo kubihera, mugabo umutima niho waja. Ijambo Imana yambwiye niryo nagira ndakubwire. Yanyibukije umunsi nkizwa. Nakirijwe
mu cyumba ndyamamo kw'iradiyo numva ikibazo nk'ibyabajijwe Yobu kirambaza ngo mbega igihe watangura uru rugendo, igihe twapfundika isezerano twe nawe, hari uwundi yari? nategerezwa kwishura nti oya, twari babiri, nta wundi yarimo. Rambwira ngo nico gituma atawundi n'umwe akwiye gutuma umvaho. Ico gihe yemwe abantu bazi kuvuga n'ubu baravuga, abantu bazi kugira ibintu n'ubu barabigira, mugabo ukazogenda uhuye ku Mana, kuko igihe twavugana nayo siho wari. None niho wari? Warahari nishu? Niho wari? Niho wari? N'uyu mwanya abagira bunga ubucuti bwabo n'Imana, uze ari wowe n'Imana, pastori ntabaje hagati. Uze ari wowe n'Imana, umwasi wawe ntaje hagati. Uze ari wowe n'Imana, umukunzi wawe ntaje hagati, kuko n'abakunzi hari aho bita mu bintu by'abantu n'Imana ngo afise umusheri ntiyomuheba ngo akizwe, ngo afise uwo basangira ibi n'ibi n'ibi ntiyomuheba ngo akizwe. Ngwino wakire Yesu, Yesu ni umwizigirwa. Imana ibahezagire cyane. Amen. Reka duce bugufi dusenge. Mwami Yesu ntuhabwe icubahiro, imbabazi zawe zirahambaye, urukundo rwawe rurakomeye, turaguhaye icubahiro. Mbega ko hariho benshi batotwugururira ibiro byabo, ko hariho benshi batotwugururira imitima yabo, niwe wenyine ushobora kwakira umuntu ukemera gucudika nawe byimazeyo, ukamubera inshuti muri babiri. Yesu turaguhaye icubahiro, turagutumiye Mwami, uri Imana itabara, uri Imana ihumuriza, ntugomba kwagira n'umwapfa rubi. Ndasengeye umuntu wese ngo yiyumve ko afite ikibanza mu mutima wawe kandi yuko afite agaciro. Ndasengeye umuntu wese ngo yiyumve ko utamuraba nk'uko abantu baraba kandi kudatoranya ku butoni. Ndasengeye umuntu wese ngo yiyumve ko umukunda. Ndasengeye umuntu wese ngo yiyumve ko umukeneye, ko muberanira abagenzi muri babiri. Ndasengeye umuntu wese ngo yakire ubwo bucuti, abwubahe, abugenderemwo, mugumane Mwami, kandi ibyo bimuheshe kuba neza mu muryango wawe no kugendana nawe nk'uko imbabazi zawe ziri. Yesu ndakwizeye. Ndasengeye umuntu wese adafitaniye nawe isezerano ngo izina ryiwe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, umuhe umutima wo kwimenya no guca bugufi. Uyu munsi uri hejuru yakirwa buzima, kuko Mwami mukurindira umunsi wa nyuma umuntu ari muri we bararuhutse. Mukurindira kugaruka turagukeneye, mukurindira Mwami yuko uzokora ibikomeye, ugahagarara ku bicu, ugahamagara abakwizeye. Turagukeneye tutarapfa, turagukeneye tutarava muri uyu mubiri, dufite byinshi ugomba gukorana natwe. Turasengeye kwakira imigambi yawe, ni mu izina ryawe ryasenze. Amen. Amen. Ndashaka gusaba twuname imbere y'Imana, wiyumvire ikintu utahanye. Cyese umuntu avuga ati ndakeneye Yesu, ndakeneye kugirana nawe isezerano. Ukaba uri muri twebwe ukeneye iryo sengesho ryo kugiranira ubucuti na Yesu, ryo kunga ubucuti na Yesu. Twese duciye bugufi imbere y'Imana, nawe uduze ikiganza tugusengera. Turagutumiye kaba utibuka umunsi wagiranye na Yesu isezerano ry'agakiza, uze murigiriranire uhabwe ubugingo budashira. Ubugingo
uharigwe, utabagwe, uruhuke. Imana igomba kukurinda gupfa rubi. Duzi ikiganza cyawe aho uherereye, tugusengere. Urakoze, murakoze bariko barakiriza ibiganza byawe. Mutsinze ibyiyumviro by'umugwanizi, mutsinze ibyiyumviro by'isi. Indirimbo iravuga ngo hitamo neza, hitamo Yesu, nayo Satani we ni umubeshi. Duzi ikiganza cyawe wewe uzi ko ukeneye kugirana na Yesu isezerano, ukaba uzi ko utarakizwa. Murakoze cyane. Ukaba uzi ko utaraharirwa, ngwino uharirwe. Ukaba uzi ko udafite Yesu muri wewe, ngwino umwakire. Ukaba wumva umukunze, ukaba wumva ushimye imbabazi ziwe, ngwino uzakire. Kiriza ikiganza tugufashe gusenga intsinzi y'Imana itaha iwawe. Turabashimiye cyane abakwije ibiganza byabo, kandi tugomba ko uyu munsi ubuzima bw'Imana bwinjira iwanyu. Amarushwa yanyu Yesu ayabikorerere, mugende muruhutse mu izina rya Yesu, kandi muzoronka umuryango mwiza w'Imana. Mubane nawo, mubaye muri hano muzobana natwe, mubaye muba ahandi muzobana n'uwundi muryango hiyo. Ariko turagomba kubasengera ibitangaza by'Imana bibabeko mu mitima yanyu no mu buzima bwanyu bwa misi yose. Bishoboka ko wakirije ikiganza usanganywe indwara yananiranye, wizere ko Yesu agukiza n'iyo ndwara, canke itanananiranye ariko ukaba ushaka gukira. Abatugije ibiganza kubwo guhitamo Yesu mu biduza atasoni. Hirya ya Yesu nta yindi Mana ihari gucira urubanza. Hirya ya Yesu hari wa mubi, uwo nawe ukwiye kumwanka rwose mu izina rya Yesu. Haleluya. Abatugije ibiganza byabo ndabinginge muve hasi mu bibanza murimo, muhagarare ku maguru yanyu nimba mubishoboye. Namba amaguru yanyu atakibazo afise, muve hasi muhagarare. Tubasengera abatugije ibiganza byanyu, mugomba kwakira Yesu. Turabakeje rwose. Amen. Abagomba kwakira Yesu, ndagushimiye kumaye kukwizera, ndaguhungiye ko untabare mwami. Ndagusabye ubugingo budashira, kuko niwe wamfiriye. Mvuge cyane, kuko niwe wamfiriye. Ndizeye yuko mbambiwe, warampaniwe, warampaniwe, wishyizemo igihano nategerezwa guhanwa. None ndakwakiriye, amaraso yawe yuhagire, ube muri jewe, ukora ibyo ushaka mu buzima bwacu. Ungabire amahoro, ungabire imbabazi, unyuhagire rwose, wongere ubohore, umpe ubuzima bwawe bushasha. Ibya kera ndabihebye, ibibi byose ndabihakanye. Yesu ndakwizeye. Tuduze ibiganza tubasengere. Yesu ndakwizeye kandi ndakwakiriye. Ubu ni imyaka yose uri Imana.
ingeso mbi ziranduke, ibyo mwese yabateje bibaveko, ubushobozi bw'ibitenge bubaveko, ubushobozi bw'ibirasi bubaveko, ubushobozi bw'ikuzimu bubaveko, ubushobozi bw'amazi bubaveko, izina ryawe ryera, ikintu cyose cyamaze ubumenyi bubi kibaveko, izina ryawe ryera, kandi umwami wakoze bahinduka abakozi bawe, bakoresha icyubahiro imigambi yawe ubanzeko, uyu munsi bakaranga ubwiza bwawe, benshi batarakumenye barazi neza yawe, nanze kubakiza indwara ku bari barwaye, nanze kurwara ibikombe, nanze kumva ubushobozi bwawe butera buvuye amahoro yawe abanzeko, izina ryawe bwawe kuko dusanze, uyu munsi wabaye abana b'Imana, uyu munsi barangije, uyu munsi baratabawe, uyu munsi izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo bw'ineza yawe. Kandi nawe waremeye uzoruha izina rishasha, nawe umwami izina rishasha uzoruraha, irya kera rihave, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Ugurura ikiganza cyawe ugahaza ibiri n'ubuzima byose, ugurura ikiganza cyawe ukize mwami, Jehova arafa, indwara zisanzwe, Jehova nshime, wowe utegekanya, uhereze abantu bantu baraguze ku mwami nyinshi kubw'ubuntu bwawe, reka imiryango yawe mwami y'abana bawe ibahe umugisha, amahoro yawe atse, induru zihave, amahoro yawe atse, ugutabara kwawe kuze, ubwenge bwawe buze, ndatuye ubwenge, ndatuye umugisha, ndatuye ukuramirwa kuvuye ku kubaha Imana, abari mu binege by'ibyaha babitsindishije imbere yawe, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, ni mu izina rya Yesu Kristo dutangiriye, urakoze mwami, guhembura kwawe kuze, ibonetse zawe nzize, ubuntu bwawe buze, imigambi yawe ishike, ubu ni imyaka yose, twese tugira amen. Amen. Urakoze mwami, icyubahiro ni icyawe, iyi ndwi tugiye kubamo turagusabye n'ubundi byidukoreremo ibidasanzwe, ubwo tugenda tuva mu bwiza tuja mu bundi, twakira indwi nziza y'ubuntu bwawe, twakira indwi nziza y'umugisha wawe, twakira indwi nziza y'integuro nziza z'abana baja ku ishuri, twakira indwi nziza y'ubutabazi bwawe, kugusenga no kukubaha, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye, abandi bose bazarakumenye, amen. Amen. Jambo niwe tara ryakira hacuze umwiza rigakesha ijoro ryo mu buzima